keneye kuja mu gisoda ca reserve ko ico gisoda itegeko bareze ko umukono n'umukomanda azobatwara izo ngabo General Inyasi nawe nyine bamushizemo kugira ngo abantu bitoze udutoki witoze utunyoni bagomba kudukikuza tuzabwira ati hagarika hageze bavuze firimbe abantu 300 batonda baca ibikoresho baca ku kazi kajyayo. Byiza kuri mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yanyu hari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV n'umwanya makuru abageze ko abari karagaruka ko cyane irya nino nga mu gihugu cy'u Burundi aho tugaruka ku makuru ahambaye abariko aravugwa mu birabana na politike mutekano birabana n'agateka kazina muntu Untwari bereye ndetse n'ibindi byose mwanyegejwe biriko biragaruka ko cyane muri kano kanya rero tubazaniye amakuru ahambaye bereko birabera nga mu gihugu cy'u Burundi. President Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ari mu yabira aho hari amakuru avuga yuko ariko arahatirwa gutanga imihoho kuko ivyo bamugerageje ko byose mu kurongora igihugu vyamutaye kuwa amazi. Turaza kubabwira amakuru yihutirwa dejeje gukura mu masoko yacu. Eklezia Katolika na President Evariste Ndayishimiye muri kino gihe barahanganye ku rugero rukomeye cyane mu gihe himirije amatora y'umwaka wa 2027 no mu gihe abarundi benshi bagera kuri 70% ari abayoboke ba Eklezia Katolike no mu gihe Katolike igira uruhara rukomeye cyane mu burongozi nga mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubabwira amakuru menshi cyane ariko aravugwa cyane nyuma yuko hagize iminsi haravugwa amakuru yuko abashaka gukura ko ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye bari mu mihingo yose y'igihugu ndetse no mu myanya ikomeye y'uburongozi bw'igihugu. Muri kano kanya turaza kubabwira amakuru ariko aragarukwa ko cyane. Woba ucibuka leta mvyeyi leta nkozi ya President Evariste Ndayishimiye umwaka wa 2020 turaza kugaruka ku makuru ateye ubwoba avuga impamvu President Evariste Ndayishimiye bamwe mu bafatanije kurongora igihugu badashaka yuko abandanya kurongora kino gihugu cy'u Burundi. Turaza kubabwira ico Ndayishimiye ariko aratangaza kubijanye no kuba yatanga imihoho canke agakurwa ko hakoreshejwe imbaraga bishobora kuvamo kudeta. Turaza kubabwira byinshi twakuye mu masoko yacu bini bitakubwiye mfunyapfunyo baza kugenda turabigaruka ko mu buryo bw'idonido. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe wakoresha kano karyo gafyonda ko kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu bambere bashikirwa navyo. Mu makuru habari karavugwa cyane hirya nino nga mu gihugu cy'u Burundi reka dutangurire kuri iyi nkuru yihuta cyane. Ni inkuru y'umubabaro kandi inateya amakenga kwipfungwa ry'umunyamabanga ntayegayezwa wa komine aho apfungiwe aratabarizwa ariko arakubitwa amahiri menshi. Yoba ziriki umutegetsi apfungiwe he, amerewe gute, kubera iki ariko akubitwa cyane? Yoba yagirizwa ici? Mu byo yagirizwa harimo no kuba akorana na General Godefroid Niyombare ndetse n'abashaka kwikura ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bakoresheje umuheto. Byose nyine reka tubigaruke ko dutanguriye no kuri iyi nkuru nari ndiko ndababwira vy'uyu secrétaire permanent wa commune ariko araca mu bitoroshe. Umunyamabanga ntayegayezwa secrétaire permanent wa commune Muyinga Niyonizigiye Dieudonné apfungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura inyuma yo gufatanwa ikawa y'amagendo ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026. Uwo mutegetsi apfunganywe n'umushoferi azwi ku izina rya Mayoti. Amakuru twatohoje yemeza ko ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 ariho uwo mutegetsi yafatanwa ikawa yari mu modoka ya leta double cabine ifise imparati GB ubusa kabiri. Iyo kawa yafashwe nyine iri mwibarabara rya Muyinga iri mu gushika ku rubebe rwa Kobero, bivugwa ko yariko itwarwa kugurishwa mu gihugu ca Tanzania.
muri ako kanya nyine niyo Nizigiye Dieudonné yari indani muri iyo modoka, nayo Mayoti niwe ariko arayinyonga. Barahagaritswe n'abapolisi birabananira gusigura iyo batwaye iyo kawa. Abapolisi baciye bahamagara abakozi b'iperereza aho i Muyinga, baca barahashika baca bafata ingingo yo kugenda babatwaye. Iryo joro nyine rya mbere bariraye i Muyinga, bukeye bwaho kwa 20 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 niho baciye bamanukanwa ku cyicaro gikuru cy'iperereza i Bujumbura, ari naho bapfungiwe gushika uno munsi. Bukeye kandi igipolisi kirongowe na komiseri Kominari Muyinga Lieutenant Colonel de Police Irakoze Placide carashitse ku rugo rwa niyo Nizigiye Dieudonné ko hasaka. Abapolisi bahakuye imashini nyabwonko ngendanwa laptop yahora ikoreshwa n'uwo mutegetsi, ari nayo yaronderwa cane muri ako kanya nk'uko amasoko yacu avyemeza. Iyo mashini kandi yaciye itwarwa mu iperereza, ariko ntituramenya ivyo barondera muri iyo mashini nyabwonko. Bivugwa ko uwo mutegetsi yari asanzwe akora urwo rudandazwa mu ibanga. Tubibutse ko ari we yahoze ari musitanteri wa komine Gasorwe mu ndinganizo ya kera, imbere yo guca aba umunyamabanga ntayegayezwa muri iyo komine nshasha ya Muyinga. Tubibutse yuko uwo mutegetsi ariko arabatabarizwa nyine muri kino gihe, aho apfungiwe ibintu vyakomeye cane. Masoko yacu yemeza ko aho niyo Nizigiye Dieudonné apfungiwe ku cyicaro gikuru cy'iperereza ari mu buzima bubi cane, yarakubiswe bidasanzwe. Ubuzima bwiwe bwoba buri mu kaga, kuko inyuma yo gufatanywa iyo kawa yoba yatanguye kwagirizwa gukorana n'abitwa abansi b'igihugu bari hanze y'u Burundi, cane cane General Godefroid Niyombare, ari navyo vyatumye atangura guhohoterwa bidasanzwe gushika uno munsi akaba abandanya gukubitwa cane. Ayo masoko yacu arasaba ko twotabariza niyo Nizigiye Dieudonné, kuko naho yoba yafatanywe iyo kawa bidakwiye ko asinzikarizwa ubuzima, nyabona yorengutswa imbere y'ubutungane. Gushika aha turatera kamo inzego zo hejuru, harimwo umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH, gufasha kugira uwo mutegetsi ntabandanye ahohoterwa, kuko bishobora no gutuma azimanganirizwa ubuzima. N'amakuru menshi ariko haravugwa kuri uyu mutegetsi, turaza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa, aho nyine uyu mutegetsi ashobora no kwicwa umwanya n'umwanya. Turaza kugaruka ku vy'inkuru mu yandi makuru turiko turabategurira. Mbere yuko tugaruka kuri ya leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye umwaka wa 2020 kuri ubu ngubu yashinzwe na Ndayishimiye, ariko ikaba isigayemwo umushikiranganje umwe, abandi bose bakaba baravuyemwo. Kuri ubu ngubu bamwe mu bategetsi Burundi babona yuko Ndayishimiye ari we wananiwe, kandi ari we yananiye abo bafatanije kurongora igihugu. Aho kuri ubu ngubu ingingo zafashwa ari uko Ndayishimiye agomba gutanga imihoho. Reka tubanze tugaruke ku yindi ngingo ikomeye cane, kuki Ndayishimiye adafuta uburongozi bwa Eklezia Katolika kugira ngo ahatereke imbonerakure. Nyakuri sansiyo biragoye kurwanya ikintu urimwo ukunda kandi utabaho utagifise. Ndayishimiye ntahisha ko abungere bamushisha kubera bamukebura kubitagenda neza mu gihugu. Uheruka hoho aherutse kugaragaza agashavu atangaza icese ko Eklezia ikorana n'abakoroni. Ndayishimiye yari yatujwe nuko abasenyeri Katolika baheruka kuvuga ku mabi, ku ntege nke z'ubutegetsi bwiwe, ubwicanyi bukorwa n'ubutegetsi bwiwe, hamwe n'amabi akorwa n'umugambwe CNDD-FDD wiwe. Ayo mahane si ayubu, naye kera cane kuva Ndayishimiye akirongoye umugambwe yamye ahanganye n'inama y'abepiskopi
bahejeje gushira ahabona ibitagenda neza nawe yaca aja ku misozi kubatukagura, ariko agiheza kubatukagura yaca agenda agapfukama bakamusengera akongera akirega ibicumuro vyiwe bakamuha n'umubiri wa Kristo agatamira. Nuko ari ibanga nabajijwe abamwiregesha ko yubahuka gusaba ikigongwe Imana ku vyaha vyo kwiba, kubesha no kwica. Sinshatse kuvuga ko Ndayishimiye adakwiye ikigongwe c'Imana kuko nta bubasha ndabifitiye kandi Imana ntiyumvira uku kwacu, ariko ico Ndayishimiye yoba aramenya nuko ikigongwe yizezwa n'abo yirega ko kidakurako ivyaha amaze gukorera igihugu c'u Burundi. Umunsi yageze imbere y'intahe azotangara. Mbega habuze iki ngo Ndayishimiye na Reveriyani Ndikuriyo biyumvire ukuntu boca intege Ekleziya Gatolika mu kwihagira uburongozi bwayo? Tumenyereye amashirahamwe badashaka baca bayafuta canke bakayagabira imbonerakure agasigara agendera mu kwaha kwabo. None vyarabananiye kubwira umushikiranganji General Leonidas Ndaruzaniye avyuke aratangaza ko Ekleziya Katolika ifuswe burundu mu Burundi nka kurya babikorera imigambwe ibagora, canke habuze iki ngo uburongozi bwa Ekleziya Katolika butembagazwe maze CNDD-FDD ishireho inzego nshasha zirongora Ekleziya Katolika, canke basanze ari igiti kiturirwa? Burya yaba muri CNDD-FDD bazi ubwenge Ekleziya ivuze boba bakwiye guca bahora canke bagakora imishikirano yo mwibanga harya iyo abepiskopi baneguye Ndayishimiye agaca atangura kubatukagura, ariko ntabeshuze ivyo bavuze abamaramaje ubutegetsi bwiwe. Ariko burya ari hamwe yoca aguma yihoreye abarundi bomutwenga, ariko ntiyomaramara ku rugero rw'akamaramaza ko kubatukagura ariko atana kimwe abeshuje. Ni kuki none Ndayishimiye abandanya aja gusenga mw'idini rikorana n'abakoroni, mbere avuga ko rija no kumurega ku bakoroni? None ntiyoheba kuja kumviriza inyigisho zabo? Ababishoboye muzohanure Perezida Evariste Ndayishimiye. Tubitse yuko Ekleziya Katolika irafise ubushobozi bukomeye cane mu gihugu c'u Burundi ndetse no kw'isi. Ndayishimiye ng'ivyo ariko arakora ntazi ivyo arimwo, kuko Ekleziya Katolika mu gihe yimirije amatora, mu gihe na leta bamwe mu bafatanije kurongora iyi leta ya CNDD-FDD batariko bariyumvira Ndayishimiye, bivanye nuko abenshi nyine batanguranye kuri ubu ngubu batakiri kumwe, kandi bavuga yuko Ndayishimiye ari we wananije abo bafatanije. Hari amakuru rero twari twababwiye mu ntango avuga yuko Ndayishimiye agomba gutanga imihoho nk'uko bamwe n'abandi bariko barabivuga kugira ngo igihugu gitore akoyoko. Woba ucibuka leta mvyeyi, leta nkozi? Ariko wa 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 leta ya Evariste Ndayishimiye niho yarahira. Ndayishimiye niho yarangariza abarundi ko ashinze, niho nyine Ndayishimiye yatangariza ko ashinze leta ataho ihuriye n'izindi zose zabayeho imbere yayo. Yavuze ko leta yitwa mvyeyi, leta nkozi. Mu majambo yiwe yagize ati: dusabye abarundi bose gushigikira iyi leta nshasha nk'uko nabivuze. Si leta ije gukora nk'izindi zatanguye, ni leta ije yitwa leta nkozi, leta mvyeyi. Tugire urunani rw'intamenwa, tuje inama kuvyokiza Uburundi n'abarundi, tuyaga dukora tuyaga, Imana izodushoboza. Mu ncamake yarahejeje kuvuga ko leta yari asubiriye yari y'ibinebwe, kandi ko atari mvyeyi ahubwo yari
imbambanyi mu misi yakurikiye. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervas Ndirakobuca yarasiguriye Baburamatari ko leta mvyeyi irongowe na President Ndayishimiye nayo leta nkozi irongowe n'umushikiranganji wa mbere icyo gihe yari General Arengiyome Bunyoni. Imyaka 6 iraheze mu bari bagize iyo leta hasigayemo umushikiranganji umwe gusa Rudende Mary Chantal Nijimbere wenyine. Umukuru wa leta nkozi yahavuye afatwa arapfungwa nawe yitwa umwanzi w'igihugu, yabujije kuboneka ibintu byose abarundi bakeneye imbere yuko umukuru wa leta mvyeyi byose avyifatira mu minwe. Leta mvyeyi koko indiri z'abarundi zabandanije kunyuruzwa n'iperereza, abarundi babandanije kwicwa bagatorwa ibiziga mu bibanza bitandukanye maze bagahambwa gihutihuti batabanje kumenyekana. Abantu batari bake baricwa nta matohoza akurikira kugeza no ku mushikiranganji Gabi Bugaga. Abantu baraheza umunyororo ntibarikurwa, abantu barezwa na sentare bakaguma bapfunzwe. Nta yindi leta yari bwubahuke kugurisha abasirikare bayo nk'abacangero. Leta nkozi koko niyo leta yahinduye amafaranga ibipapuro. Ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku rugero rurenga 200% muri iyi myaka 6. Igitoro, ifumbire, imiti, pasiporo n'ibindi byinshi byahindutse akananira abahinga. Ubukene bwarateye imiryango kugezaho abaganga, abigisha, intwazangabo mu gisirikare n'igipolisi zihitamo kuja gukora ikiyede i Dubai, Kimotari, Nairobi, Juba na Kampala, kurima muri Tanzania, kudandaza ibutike muri Zambia. Niyo leta yaduhaye Perezida apfungura imiliyoni 4 ku munsi, no kuvuga inshuro 11 amafaranga umukuru w'igihugu w'imbere ya Ndayishimiye yahora apfungura ku munsi. Imifuko yuzuye amafaranga yoba ari yande? Yari yaje yemerera abarundi ko imifuko yose igiye kuzura amafaranga, none benshi nayo bari bafise yagabuyiwemwo 3 kubera ifaranga ryataye agaciro, mu gihe umukuru wa leta mvyeyi n'umuryango wiwe basa n'abariko barigarurira ku rugero rurangaje amatungo y'igihugu. Burya imifuko yavugwa izuzura amafaranga yoba ari iyihe? Leta mvyeyi, leta nkozi ni kimwe mu binyoma bihambaye abarundi bahawe kuva bikukiye. Ubu na bene co basigaye bafise isoni ryo gusubiramwo ico kinyoma. Ndayishimiye yaramenje. Amasoko yacu avuga yuko bamwe mu bafatanije kurongora igihugu, abageze muri iyo leta ndetse n'ababaye muri zindi leta, bona yuko Ndayishimiye agomba gutanga imihoho na bwiza hako bakoresha umuheto, n'ivyanka ngo bagombe bakoreshe umuheto kandi vuba mbere y'amatora y'umwaka 2027. Ndayishimiye arafise ubwoba abansi biwe bari ku kirimba c'umukuru w'igihugu, bari mu mugambwe CNDD FDD, bari mu gisirikare, bari mu gipolisi, bari mu barwizatunga ndetse n'ahandi hatandukanye. Ndayishimiye yatanze itegeko yuko iperereza ryiwe rigomba kumuronsa raporo za buri munsi, ariko nanone Ndayishimiye ntagifise ingufu zo kurwanya abamurwanya kuko bamusumvya inguvu. Mu kandi kanya turaza kubabwira amakuru y'ibanga ko Ndayishimiye yatumije inama yo kugira ngo yiyunge nabo bose, ariko akaba ari inama vyanse ko ikunda. Turaza kugaruka ku vy'iyo nama ndetse n'andi makuru menshi ariko aravugwa. Ibyo vyiza nivyo ndabipfurije.